Hello, dear audience. Welcome again to English Agora Victory School. Ego, hanse kubaha ikaze kuri English Agora Victory School. Hanyuma rero muri bishasha kuri iyi sene nuko hari indi nzira yo kwiga icyongereza nabonye yuko yodufasha mu buryo bwagutse tukunguka mu buryo burenga bumwe. Kumenya icyongereza umuntu akaca asanga yamenye n'izindi information zikomeye haba mu bijyanye na kahise, ubutunzi n'ibindi bitandukanye. Nibyo nicyo gituma mu nzira yo kwiga icyongereza muri cya cyongereza rusange harimo gusanga dufashe nk'akarorero tukaraba ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika, tukiga nko kuri Afurika nk'ubu twashimye guhera kuri Nigeria. Nigeria ubwa mbere izina ryavutse gute, byaje gute? None rero ikibazo no munsi tujya kwishura ko niki, where did the name Nigeria come from? Ni hehe izina Nigeria ryavuye? Nuko reka some gato hanyuma ndaja gusigura. The name Nigeria was taken from the Niger River running through the country. This name was allegedly coined in the late 19th century by British journalist Flora Shaw, who later married Baron Frederick Rugard, a British colonial administrator. So the name Nigeria was taken from Niger River. Nukuvuga ngo yandurutse kuri fleuve Niger, running through the country. To run through nukuvuga to run murazi ko ari courir, run through ni run ni courir à travers, il court à travers le Nigeria. Nuko rero baca bayitirira Nigeria ikiva muri Niger kuri fleuve Niger. Iyo fleuve Niger ikaba yamuka muri Guinea Conakry, ari kibandaniriza muri Mali, Niger, Benin, hama Nigeria ica yisuka muri Ocean Atlantique. Kwisuka naho ni affluent dans l'Ocean Atlantique, to flow into the Atlantic Ocean. Nukuvuga the Niger River flows into the Atlantic Ocean. Nukuvuga le fleuve Niger afflue vers l'Océan Atlantique. Nukuvuga ngo fleuve Niger yisuka muri Atlantique. Fleuve Niger no miraturuka he ngivyo. The source of Niger River is in the Guinea Highlands, Futajaro region of Guinea, near the border with Sierra Leone, exactly in Tembakunda, 240 kilometers from Atlantic Ocean. Bisigura ngo ni kilometero 240 uva kuri Ocean Atlantique ahantu hita Tembakunda muri Futajaro region, ni hafi y'igihugu cya Sierra Leone, y'urubibe rw'igihugu cya Sierra Leone, aho ni muri Guinea Conakry. Nivyo it flows in the land towards Sahara region, Sahara desert. Nukuvuga ngo bice aca ibandanye temba yerekeza muri Sahara region, yerekeza mu bugaragwa bwa Sahara, ikacifata hariya za Mali, Niger, Benin, yerekeza Nigeria ikacigaruka muri Ocean Atlantique kwisukana. Nivyo to run through twacumvise kwari hajya amazi fleuve ica mu gihugu kanaka. To run through the country hajya itraversa igihugu. Twumva kandi to flow into hajya yisuka ari mu kiyaga, ari hehe ni affluent mu gifaransa. Hamaracha tubandanya kandi this name was allegedly coined in the late 19th century. This name, iryo zina rya Nigeria ryatowe mu mpera z'ikinjana cha 19, ni kuvuga mu myaka y'impera y'igihumbi n'amajana 8 niho ryatowe.
allegedly ni ukuvuga ni ça présume bavuze ngo ça présume que allegedly coined hajya rero to coin kirafise nk'insiguro zifika zibiri to coin ubwa mbere ni frapper la monnaie to coin frapper la monnaie ni ukuvuga ntimuce mwumva gukubita amafaranga ariko ni guhingura amafaranga hajya ushaka guhingura amafaranga kugira baduhingurira ibingorongoro amanoti musanze kandi muzi ko coin ni pièce de monnaie ikingorongoro hanyuma to coin iruhande ariko frapper la monnaie kandi ni hajya ushobora kwemvanta izina rishasha the name allegedly coined ni ukuvuga ni izina bikekwako allegedly coined bikekwako ryatowe ryabaye invente mu mpera z'ikinjana cya 19 n'uwo mwongereza w'umujournaliste yitwa Flora Shaw yahavuye arongogwa administrateur colonial warayoboye hariya muri Nigeria n'ico gihe yitwa yari uyu Baron Frederick Rugard nivyo ngo curator urumva uwo mujournaliste curator married Baron Frederick Rugard muca mwumva married yaciye aba épouse yaciye arongogwa yubaka aho tugenda tumenya igifaransa ni ibabaye icyongereza okay considering its length it's the third in Africa with 4180 kilometers urumva considérant sa longueur il est le troisième en Afrique ikachigira kilometero 1480. Why is Niger River called the oil river? Kubera iki le fleuve Niger ubwayo handi naho basanzwe bayita ngo ni oil river kubera iki ni kubera the Niger Delta is a very densely populated region sometimes called the oil river because it was once a major producer of palm oil. Bayise uruzi rw'amavuta the oil river kubera iki muri delta ya Niger aho usanzwe ruca n'ahantu hari densely populated ni ukuvuga haba abantu benshi densely populated region densely populated akarere karimo abantu benshi sometimes called the oil river aho hantu rero bayita oil river uruzi rw'amavuta kubera aho hantu niko rutuma baronka amavuta kubera baharima ibigazi byinshi ibyo twita palm oil ibigazi by'amavuta aho turiko turamenya histoire turiko turamenya geography y'uburere bavuze akarere udapfa kukumva uko gusa nivyo umunsi watembereye uzovyibonera nuko bishitse The Niger River is crucial as the primary water source. Urumva ngoro fleuve Niger River uruzi rwa Niger is crucial. Ikintu bavuze ko kiri crucial ni ukuvuga ko kiba gihambaye kiba kiri important. Kiri crucial c'est crucial no mu gifaransa biravugwa as the primary water source. Nk'ahantu hakomeye hava amazi source hisoko ry'amazi and economic lifeline kandi no mu by'ubutunzi hatanga umurongo for over 100 million people across West Africa kuko hafasha abarenga miliyoni 100 bo mu karere ko muri mu burengero bwa Afrika particularly vuga by'umwihariko particulièrement in arid Sahel region no kuvuga in arid Sahel region particularly by'umwihariko in arid Sahel region mu karere k'ubutayu bwa Sahara k'ubutayu cyangwa k'ubugaragwa
ubugaragwa twivugiye Kirundi kiwacu. It support agriculture, ifasha supporting agriculture no kuvuga uburimyi, fishing uburovyi, transportation of goods and people, ni kuvuga gutwara ibintu n'abantu, people n'abantu, goods ibidandazwa. Forming the hydroelectric power ni bijyanye n'amatara, amasoko ntanganguvu. Forming the basis for life, bikaca bigira ishingiro ry'ubuzima, base de la vie. Trade, bigafasha muri trade, mu rudandazwa, kuko murabona nifasha transport ni ikintu gikomeye, hanyuma ikagaburira akarere, igatuma haba irrigation, namwe muravyumva ibyo kuvomera mu burimi, urumva ntibisanzwe. And the civilization, n'ibijyanye na civilization, kubera civilization ni ukuvuga hari transfer de culture, échange de culture y'abantu bagenderanira bagorana mu by'imico, ni ukuvuga muri ako karere yafasha mu bijyanye n'uburimyi bw'umuceri, cotton, byanakomeje cyane na empire ya Songhai. Muri energy production, 25% of Nigeria is produced by Kayinji Dam in Nigeria. Iyo Kayinji Dam igaburirwa na Niger River, ihabwa amazi na Niger River ya Fleuve Niger. Icya kane cy'umuyaga nk'ukora mu Nigeria, musanzwe muzi ko ari mwinshi ko yani igihugu kiri industrialize. Hama rero akarere ka Bassin du Niger kakaba ari kanini cyane, aho isanzwe ica ku birometero bishika imiliyoni 2,117,700. Muca muvugeranije n'u Burundi bwacu, ugeranije kwa kungana na Kongo, ariko ugeranije n'ibihugu by'u Burundi, burumva ko ari ahantu haniniya cyane, ni nk'akantu gato cyane, sinzi ko kari nko hafi nko mu cya 70 ugeranije n'u Burundi, aho bicaro bishobora gutuma abantu barenga miliyoni 100 bahindura ubuzima, bagatera babaho neza. Ndasaba ko mwandanye mugira subscribe, s'abonner, share, like. Tugiye gukora ibiganiro dusanga twamenye icyongereza at the same time, amen canke kandi muri uwo mwanya nyene twamenye n'ibitari bike mu byo hirya no hino. Murakoze, abandi bashimiye, shimira n'Imana dushoje kubana naho hanyuma.